Ndabaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro twabateguriye cuno munsi ndanabaha n'ikaze muri ikino kiganiro c'uyu munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero rino jwi mwumva akaba ari ryajewe nyene psikologe nkuko vyama. Uyu munsi muribaza muti imbega psikologe baduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku ntara imwe mu ntara zahora zigize igihugu c'u Burundi. Iyo ntara nayo si iyindi ni intara iri mu burengero bw'igihugu c'u Burundi, intara ya Cibitoke. Muribaza muti imbega intara ya Cibitoke yoba irimwo amateka ayahe atoba ari mu zindi intara zahora zigize igihugu c'u Burundi? Menya byinshi rero ku ntara ya Cibitoke, umenye aho iherereye, umenye imico n'akaranga yaho, ibidukikije vy'agatangaza nk'isumo rya Rusizi hamwe n'ishamba rya Kibira. Turashimikira kandi ku bumwe bw'abanyagihugu n'uruhara rwabo muri politike y'igihugu c'u Burundi. Ntucikwe rero nino nkuru, ariko ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Mukugira subscribe, ugire subscribe kugira ngo ubane natwe mu muryango. Urahawe n'ikaze mu kugira like, ugire like kugira ngo ntuzocikwe n'ibiganiro tuzohora ducisha hano kuri runo rubuga nyene rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urahawe n'ikaze mu kugira partage iki kiganiro, ugisangize abandi, abagenzi bawe canke inshuti zawe, kugira ngo nabo bimenyere ivyiza vyinshi birangwa mu ntara ya Cibitoke. Urazana kugira commentaire utubwire ivyo woba uzi tutashoboye kuvuga muri kino kiganiro, ivyo woba uzi bivugwa canke bisanzwe birangwa nk'amateka mu ntara ya Cibitoke, intara ya kera. Ngira ngo uyu munsi iri mu ntara ya Bujumbura, intara yagutse. Reka tumira amate gatoya, turaje tubabwire mwidonido rya kino kiganiro amateka arangwa mu ntara ya kera, intara ya Cibitoke. Ngira ngo benshi bayivuga ngo ni intara ya Cibitoke canke bakavuga bati Cibitoke ca Rugombo. Turasubiye kubaramutsa, asangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku mateka y'intara ya Cibitoke ca Rugombo. Iyo ntara rero ya Cibitoke, reka nze ndababwire iyo ariyo, ndababwire nico izwiho. Intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Ni intara ifise ibidukikije vyiza cane, irimwo imisozi, imirima, kandi ikaba izwi cyane kubera ubwunyunyu rw'abantu n'ibihugu bihana imbibe niyo ntara ya Cibitoke. Reka nze ndabibabwire rero aho iyo ntara itumbereye. Intara ya Cibitoke ihana imbibe n'igihugu c'u Rwanda mu buraruko, mu rengero naho igahana urubibe n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu mpfunyapfunyo, aho ni mu burengero. Intara ya Cibitoke igahana urubibe n'intara ya Bubanza. Iyo ntara ya Bubanza nayo ikaba iri mu bumanuko bw'iyo ntara ya Cibitoke. Hanyuma mu buseruko naho turahasanga ikibira. Ico kibira murakizi, ni kibira kinini, ngira ngo ni kibira ca Rukoko. Reka nze ndababwire rero imico n'akaranga birangwa mu ntara ya Cibitoke. Abantu bo muri Cibitoke barubaha cyane umuco n'akaranga by'igihugu c'u Burundi. Baramenyekana mu kuvuga ururimi rw'ikirundi,
hamwe no kwizigira cyane imigigwa akavukire y'u Burundi. Baranakunda imbyino gakondo, bagakunda n'imbyino z'abarundi nk'intore canke umurisho w'inkware. Murumva ngaho nk'umurisho w'inkware, ico kintu ndazi n'abantu bake bakizi. Utari umuntu w'inzobere ntushobora kumenya intore canke umurisho w'inkware, ni ukuvuga umurisho w'ingoma. Hariho n'udusoko tw'imico nk'ivyitwa ikivuga sinzi ko ari ikivuga canke ikivuga, bivana n'umuntu aho atumbereye. Ushobora kucita ikivuga canke ikivuga, gikinwa no gwaruka mu mihana. Iyo naco nyene murashobora kurondera mukavuga muti naho nyene murashobora kuvuga muti mbega ikivuga ni giki. Iyo ubwo rukino abana bakina, ugwaruka rwo mu mihana rukina gwitwa ikivuga, ubwo rukino goba rumeze gute? Narabemereye yuko nzohora ndabazanira utuntu twinshi abarundi benshi batazi. Runo rubuga rwacu rero mubandanye murukurikirana. Rero reka nze ndababwire ikintu kidasanzwe kirangwa mu Cibitoke. Mu Cibitoke hararangwa isumo rya Rusizi, Rivière de Rusizi, ni kuvuga uruzi runini ya cyane rurangwa ngaho onye muri iyo ntara ya Cibitoke, riri hagati ya Cibitoke hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu mfunyapfunyo. Ni ikimwe mu bintu by'agahebuza. Murabyumva yuko ico kintu naco ari ikintu cy'ingirakamaro, ikintu novuga yuko coba ari kimwe mu bibanza vy'iratiro rikurura abashitsi benshi, haba abashakashatsi canke abashitsi bo ku mazi. Nomba yuko iryo sumo rya Rusizi naryo ari kimwe mu butunzi igihugu c'u Burundi coba gifise, rikaba ari tumbereye muri iyo ntara. Yo nayo akaba ari amateka yiyongereye ku yandi asanzwe avugwa muri iyo ntara ya kera, intara ya Cibitoke. Hari kandi ishyamba rya Kibira, ngira ngo murarizi ishyamba rya Kibira, ishyamba rya Rukoko. No kuvuga iryo shamba naryo ni ishyamba rinini cyane, ishyamba naryo nyene twoshira mu bibanza vy'iratiro. Iryo shamba ni rimwe mu mashamba arimo ubuzima butandukanye bw'ibinyabuzima mu gihugu c'u Burundi. Iryo naryo akaba ari itunga rindi dusanzwe dufise mu gihugu c'u Burundi, rikaba riherereye mu ntara nziza, intara ya Cibitoke. Abanyagihugu ba Cibitoke bamenyekana nk'abantu bagira urukundo n'ubuntu, barakira abashitsi ineza, bagakunda kubereka imico yabo, imigenzo n'ukuntu babayeho. Murumva mu Cibitoke yuko naho nyene ari ahantu hoba hameze neza. Kandi ikindi naco intara ya Cibitoke, nkwibutse yuko ihana imbibe n'ibihugu bibiri. Imaze kuba ihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda, igahana urubibe n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva yuko ifise amayira menshi yoshobora kugutemberereza akagushikana ndetse no mu bindi bihugu. Muri politike rero y'igihugu, reka nze ndababwire politike, uruhara yoba ifise muri politike y'igihugu. Cibitoke ifise uruhara rudasanzwe muri politike y'igihugu. Nukuvuga harimo donc mu Cibitoke ugwaruka rurafise amashirahamwe menshi cyane. Murumva iyo nayo ni politike, mu gihe ugwaruka rwo mu Cibitoke ruri mu mashirahamwe rwashoboye kwitabira amashirahamwe. Murumva yuko ari ikintu kizima. Hamwe rero n'imigambwe yitaba cyane ibikorwa vya politike. Murumva mu Cibitoke naho nyene yuko imigambwe nayo idasigara inyuma, kandi ari imigambwe yitaba ibikorwa vya politike. Hari intambwe nyinshi imaze gutera mu gutsimbataza umutekano,
ubumwe hamwe n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Nivyo nashoboye kubategurira bigize donc birangwa mu ntara ya Cibitoke, intara ya kera, ngira ngo intara bamwe bita Cibitoke ca Rugombo, ngira ngo baba bagombye gutandukanya Cibitoke ca Bujumbura hamwe niyo ntara ya Cibitoke bakaca bayitirira Rugombo. Rero nivyo ndabasezeye, Psikologe nije nari nabatunganirije kino kiganiro, akaba ari na jewe nakibashikirije. Naho butaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire, Imana ihezagire wewe washoboye kumvigaza kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze. Naho butaha rero mu kindi kiganiro, mugira umugisha. Mwibutse wewe umaze kugira subscribe, uruwa agaciro kuri jewe. Urashaka yuko umuryango wanje wohaguruka, umuryango wa Pisco Entertainment and Media wo kwaguka. Rero Imana ibahezagire, ciao ciao.